bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus mungunde ndabaramutse ndabahe nikaze magino iganiro cacu kigenekezo rya kane kwezi no kwa gatandatu no mwaka turimwo w'ibihumbi 2025 abantu benshi bagomba tubazi tutarabaha amakuru ariko amakuru ntiyabuze amakuru ariho nuko tuba twarindiriye amakuru ntaba ari menshi muga turarinda kugira ngo tuyabahere hamwe mu buryo ubunyaruka rero murabizi simba ndumwe ndi kumwe n'umusesanguzi muri studio reka rero nkunde ndamuhikaze imbere yuko tuyaga vyinshi. Amahoro cyane bwana journaliste. Ego urakoze kumpikaze. Ego reka ndamutse badukurikiranye aho bari hose. Nizera ko biriwe neza bagize ibihe byiza nkuko ari bivuze nivyo koko hariho abagomba batwandikira abandi bakaduhamagara abatubaza impamvu tutari ko turabashikiriza amakuru uko vyamye ariko insiguro twamazitanze kuri simena ko tuzokoma twisigura iminsi yose turizera yuko abantu badukurikirana badutahura cyane gose. Yego reka njewe mbere nyene nce mfata kano kanya nshimire byimva mutima cyane gose abantu bariko baragira ico bakoze kugira ngo badusubire gukora ibikorwa ukuri kwamye dufise ibikoresho bivyiza kandi bikezeho. Hari abantu mu by'ukuri bamaze kwitanga turabashimira. Reka mbere tuwibutse n'abandi yuko imiryango yuguruye imiryango iruguruye kabisa. Nimero ni ijyanyende basanzwe baturonderako ufise uw'Imana yahezage canke izuhazagira nejo umunsi wari wo wose ikaze ariwiwe cyane gose. Bwana musanguzi imbere ko ntangura amakuru y'uno munsi reka ntangure nifuriza amatora meza abarundi bose. Yes kabisa ejo nugusidukana niyonka kabisa kugira ngo tuje guhagararira uburenganzira bwacu cyane gose. Tuje kwitorera indongozi tukwitorera abashinga amateka kabisa kutazokwitora amatora novuga ko ari ukwiyaka bwene gihugu cyane gose. Bwana musanguzi no munsi dufite byinshi byo kuyaga ariko unkundire tubanze tuvuga incamake y'ivyo tugiye kuyaga. Turaza kuyagana cyane kubijanye n'abasirikare ba FARDC aba special force abasirikare bakomeye ndetse bafite n'ibigwanisho vyinshi kandi bigezweho iwana ku ncuro ya mbere kabisa. Iragaragaye nka FARDC yatweretse image ya FARDC ya nyayo igisirikare cy'umunani muri Afrika. Uno munsi basisikaye muri pinga n'ibigwanisho bikomeye cyane aho biboneka yuko biteguriye urubanza rukomeye cyane. Ibi turaza kubibaha mu buryo bwiramvuye ikibazanye ndetse n'ivyo bagiye gukorera aha muri pinga ndetse niyo baje bava turaza kubisangura mu buryo bwimbisi. Tuvuye ngaho turaza gusimbira muri Masisi. Bwana musisanguzi muri Masisi nivyoroshe wazarendo yabaye wazarendo kabisa nyambari ya motivation babaha wazarendo yabaye motivation. Nta wamenya kari motivation cyangwa kari nabyite aka bahita gute patriotisme uwazarendo mu Kirundi twabita gute ugukunda igihugu. Ushobora gusanga ari gukunda igihugu karanga mutima. Ushobora gusanga ari karanga mutima kandi kubatuma bakora ibitendo biyobeye cyane gose. Ibyo byose turaje tubibahe mu buryo bwiramvuye mbere yuko twinjira mu kiganiro ngeze ndamutse cyane umuntu wese dukurikirana yaba bari mu Burundi muri Afrika muri rusangi Europe Asia ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bumve yuko tubaramukije cyane umwe wese aherereye mu mpande zine zigize isi. Nuko twababwiye mu ntangamarara yuko uno munsi FARDC yatweretse yuko ari FARDC mushosho ya. Bwana musisanguzi ribaza amakuru rayazi. Ndayazi cyane bwana journaliste ariko imbere yuko nza kuya developer yagura tumenyeshe kwanza badukurikirana yuko tuza no gusimbira muri Sud Kivu twerekana ingene byifashe ku ruhande rwa wazarendo hamwe na M23. Ariko bwana musisanguzi hari amakuru nayo nibagiye y'ibijanye na Kiriba hafi ya Gatumba. Abantu benshi bavuga yuko hariko harabera intambara ahubwo imbere yuko bwana journaliste twinjira muri pinga ikabutangurire hano tubeshuze bino binyuma bikora vuba. So hariho igitangaza makuru si kimwe n'ibitatu nayibonye ko mwabi gitangaje nuko hariho n'igitangaza makuru c'umurundi nabonye yashoboye kwandika ndetse yanatangaza yuko hoba hariko harabera imigwano muri Kiriba Ondese. Arabyandika kabisa reka mvuge anabyishimiye kuko yavuga nk'umuntu umenga niho yarari. Ego. So nagomba ndamuca intege
ndamubwire yuko M23 itararenga hamwe bayizi kuva mu kwezi kwa kabiri. Nihiri ariya Katogota niho M23 ikiri. Nirarengana ndavuga za Ruvunge za ande ngishibiyushika muri Kiriba Ondesi. Kandi noneho igihe bazoba bariko baragwanira muri Kiriba nimbe bizoshika nta wamenya. Anahombe twoyumva bwana journalist. Twoyumva kiriho ni kinyoma camba ubusa. Abantu mwabonye amakuru nabo muza kuyabona. Nimuze no kuyatubaza ngo tuyatohoze. Aya namakuru y'ibinyoma y'ibibesho kumbure wenda ngira ngo bari bakeneye kuronka views gusa. Reka nce ngigwa ko n'amakuru ntiyanavuzwe ahubwo ni ibintu byabaye ejo ku munsi w'ejo mu gihugu ca Kongo, ni muri Sud Kivu nyene hejuru yaho bita ku Rubanga aho havuze inkoho ziremereye cyane. Hano abawazarendo kabisa nibo bari bagiye kwataka M23 bararasanye kubatazi ku Rubanga ni hejuru mu misozi ya Kamanyora. Rero amabomba ariko avugira hajya abantu muri Cibitoki bamwe barayumva kuko ni ku musozi hejuru, urana ko Cibitoki nayo iri hafi. Rero abantu benshi bibaje bati none ko twumva amabombe mugabo ntihagira igitangazamakuru nakimwe gushobora kuvuga kuri iyi nkuru. Byari bigoye ko hagira igitangazamakuru avuga kuri iyi nkuru kubera yuko ni imigwano iri kirabera ahantu novuga ko no kwikarata hatariko. Rubango nako ni kure cyane, ni kure ntihanamenyekana. Rero ku bitangazamakuru bidafata umwanya wo gusesangura inkuru bayitohoze ntibashobora kumenya aho byabereye kuko natwe inkuru twayironse ku munsi w'ejo bwana journalist mu masaha 9 y'umurango niho twayironse duca turatangura kuyitohoza burya inkuru zimvaho kubwiye inkuru twazironse uyu munsi. Niyo mpamvu dushimye gutangaza inkuru uyu munsi. Ntabwo ari muri Katogota, benshi bari bazi ko imbere imigwano iyo biri muri Katogota canke mu Ruvunge. Ntabwo ari muri Katogota, nta nubwo ari mu Ruvunge, ni hejuru cyane yaho bita mu Rubango. Asante sana bwana musisanguzi, unkundire twinjire mu idonido ryaha muri Pinga. Tutibagira yuko no ku munsi w'ejo wari watubwiye ivyinshi biriko bigomba kubera ngaha muri Pinga. Urubanza rugomba kuhabera. Bwana journaliste, buri abanyafrika nakwe twateye imbere bisigaye tugana intambara ziri professionnel. Reka nkoresha iyo mvugo. Ugiye kuraba ejo niho M23 yagaragaye yuko ikeneye kano gace ka Pinga irinjiza ingabo zitari nke. Twarabivuze mu makuru yacu mu gatondo aho binjije amakamyo 10 yose hamwe, 7 yarareruye abasirikare, 3 nayo yarareruye ibigwanisho. Aba rero bamwe bagiye babashize muri Warikari, abandi muri Masisi mugabo hafi yahegereye iyi Pinga. Twanatangaje yuko uyu muvugizi wa FRDC uyu General Bomosa Ekenge Silve yaragize icyo bivuga ko aravuga yuko uyu muzo w'izinyeshamba nta bwoba ubateye, barabizi yuko baza. Rero natwe tugomba twitegure. Rero iki ni ikintu nuvuga gishimishije cyane gose, imvugo yajanye n'ingiro. Niyo mpamvu navuze nti ku nshuro ya mbere FRDC turayibonye mu ishusho yayo kabisa. Abantu bashoboye kubona amafoto ya FRDC bariko baruruka ku kibuga c'indege ca Warikare n'amashusho ateye igomwe. Uribaza uti boba ari abasirikare ba Putin, bo bara ba Trump, byo bari biki kabisa. Ni n'abasirikare bambaye neza, abambariye urugamba. So imbere yuko mvuga neza nido uburyo bahaje, nagomba amenyesha abadukurikiranye yuko izi ngabo za FRDC ni zimwe twabatangariza, ni muri zimwe twabatangariza yuko leta ya Kinshasa yasohoye irungitse rero ku mafront muri Kivu. Aba rero nibwo bwa mbere tutanguye kubabona ku masanamu berekeza ahantu hasa n'ahagomba kubera intambara. Aba basirikare bona journaliste ba FRDC bashikiye ku kibuga c'indege
ca warikari niho bashikiye amafoto n'amavideo yabo hari ababibonye bashikiye hajya rero baca barabunguruza babatwara muri Pinga. Tubibutse yuko Pinga na gace kari très stratégique izi nyeshamba za M23 zigwaye zishaka hasi yes sino kuri incuro ya mbere ahubwo bashatse kwagerageza iyi ni incuro igira gatatu ubwa mbere baraje biranka ubwa kabiri biranka none ubwa gatatu sinzi ko biri bukunde narijya na FRDC yafashe rero mwanzuro wo gushigikira abawazarendo apana kubikoresho gusa no kubashigikiza n'ingabo twizere ko zino ngabo zaje bona journaliste zitandukanye na za zindi za Joseph Kabila za zindi zahora zihabwa amafaranga zigasha zidandaza bene wabo kitucizere kuko mu kiganiro twatanze ku munsi wejo twaranerekanye yuko n'aba ba FRDC bakoze ibi atamugisha namba bigize baronka benshi abatapfuye bariko baramererwa nabi muri rya kambi ya gisirikare ya Rumangabo. Twizere rero yuko nimba M23 itaza gutinya ngo iraba ubwinshi bw'izingabo za FRDC amace basubiza umugongo inyuma turabe ingene ariko bwana musisanguzi twaravuze nabo uburyo baje kandi uburyo n'abene igihugu bagizemo ubwo nibaza yuko uburyo izi M23 izishamba za M23 zajemwo ntaho bitaniye n'uburyo aba ba FRDC bajemwo cyane gose ntaho bitaniye kabisa usibye ko aba FRDC baje n'indege hama bakabatora ku kibuga c'indege babatwara muri Pinga n'ibigwanisho bafise ntabwo biri moindre nimba bashobora kubona ry'amashusho ibigwanisho bafise ntabwo bisanzwe ntabwo tumenyereye kubibona ku rubuga rw'intambara aha muri Kivu bivuze ngo rero Pacifique bimwe yavuga Masunzu arazanye impinduka ku mirongo y'urugamba cyane gose nimba atari bikanganyoni sinja mvugira muvumbi kumuvumba kabisa buriya nimba hariho abantu bambara neza naba M23 uravye bambaye neza uvuga uti bajya abantu vraiment barafuta abawazarendo n'aba RDF yes bambara neza mugabo ku mirongo y'urugamba ni zero ni mugande wa Fizo na housing ubaraba bavyimba iki na housing niyo mpamvu mvuze nti rero ni FRDC nimba bijya bigwanisho bafise atari bikanganyoni mbuga b'abanyarwanda ntibibe birasa amashatsi nimbe canke ntibitere ibijumba nibiki akaba ari bigwanisho kabisa uya tuyibona je guhigaduye je nizera yuko bazanye impinduka ku mirongo y'urugamba reka tubatege umwanya ndazi yuko tuza arejo ari ryari bakoranye ko tuzogaruka muri studio tuvuga tuti ba bantu bakoze amateka canke byari bikanganyoni cyane gose bwana musisanguzi urumva yuko ibintu kuntu biba byifashe ku mpande zibiri buri ruhande gose rwagwiteguye mu buryo buhagije yaba M23 umusesanguzi yarababwiye uburyo bajemwo ibigwanisho bazanye n'ingene bari bambaye aho bobo bari bambaye n'amarori y'ama-infrarouge amwe amurika mu ijoro murumva yuko batari basanzwe kubigwanisho bikomakomeye ariko murumva ni FRDC yashoboye kuza mu buryo budasanzwe aho nayo yazanye ibigwanisho abantu batari bamenyereye ku mirongo y'urugamba nuko bwana umusesanguzi dusimbire neza na neza aho wazarenda ikomeza gukora udutendo twayo ibintu vyayo novuga mu kibari kayo muri Masisi naho bimeze gute bwana musisanguzi bwana journaliste novuga yuko abawazarendo Chisekedi n'abahe matrikire n'abahereza bamaze kuba abasirikare barayiciye kabisa amateknike basigaye bafise ku mirongo y'urugamba haba gutega imitego umwansi haba ingene bivuna umwansi haba ingene barinda ibirindiro byabo kabisa abawazarendo ni babahe matrikire zangamba zo kunywa ubu barazihe oya nta muwazarendo agitangaza ibintu byakoretse wapi ifoto ubu ntitukiyikesha abawazarendo tutagiriwe amahirwe ngo tubone abene gihugu bari hajya ngo badifate aho byabereye ni kibazo so hano rero Masisi bwana journaliste iyi M23
nubwo ifise kanavita ubuhinga M23 kabisa yafise ubuhinga mu vy'ubutasi iki ucange cyangwa ucemere turavyemera kuko kabisa barinze bakoresha inyoni ninde atokwemera ko bafise ubuhinga nubwo rero bafise ubuhinga mu vy'ubutasi dushaka tuvuge n'ibya gisirikare wanashaka na diplomasi biriko biraboneka nayo ko bariko bararushwa ntivyumvikana ingene bapanga kuja kugaba igitero ahantu runaka batabitangaje abawazarendo bakaba babimenye kera nta wamenya nimba abawazarendo nabo basigaye bafise bya vyuma bikurura amakuru y'umwansi so aha ababa izinyeshamba za M23 uyu munsi zari zateze umutego zari ziramutse azija kugaba ibitero so ibi bitero rero bari bagiye kubigaba ku birindiro by'abazarendo ahantu bita mu Ruwashi ntabwo ari mawashigeri ni mu Ruwashi none bari bateguye ko bari bugabe ibitero so magingo rero bariko baragenda muri Ruwashi niho bahuye n'akaza karamana abawazarendo bona journaliste rero nabi inkuru bari bamaze kuyimenya yuko M23 ije kubagabako ibitero niho baciye nabo bava hano muri Ruwashi baja kubatangira imbere ahantu bita babategera ahantu bita muri Mushaki so hano rero muri Mushaki bona journaliste habereye ibintu novuga biteye ubwoba imbere yuko ndabivuga hari ikintu je nimviriye uyu munsi igiki bona musesanga iyi M23 ugiye kuraba iyo bagiye kugaba ibitero ahantu canke iyo bagiye kuranforsa kenshi bagenda n'imodoka kenze kenshi ama video yabo maze kubona ya convoi n'imodoka kenze mwibuke yuko nazazindi zagaragara muri Bukavu zerekeza Kamanyora zari kenze zimwe barasira Nyantende ziriko zerekeza Nyangezi kuranforsa zari kenze zimwe barasira muri Karehe zari kenze zije muri renfort so akana kantu niyumviriye mu nyuma ariko question mark tuzokiga impamvu rero naha bari bafise convoy imodoka 15 ntibara abasirikare bake bari benshi rero magingo bashitse hano muri Mushaki abawazarendo babatatse n'amarokete apara kubateka n'amasasu atake y'amarokete amagrenade bacere babona kubinjiramwo n'amasasu imodoka zitari nke zahiye muri zino 15 kandi n'abagwanyi batari bake bahasize ubuzima tutirengagije yuko hariho n'inkomere so abawazarendo rero ntabwo bari bipanze yuko kano gace ka Mushaki baza kuhatena ngo bace bakita agace kabo bakagumye bobo bari baje kuhatega gusa uyu mutego barase zino nyeshamba nukuvuga bica umugambi wazo zamirire ko hama nabo bace bisubirira inyuma iki gikorwa niko bagikoze mbugo wa wundi bagikoze avec succès kabisa babameshe bimwe biteye ubwoba abazarendo bace bisubirira inyuma muri Ruwashi rero ikintu cyagiye kuba muri kano gace rero nuvuga kinababaje nuko zino nyeshamba za M23 zaciye zitimfane ku murongozi wa kano gace barasiwemwo aho bamwagirije yuko ngo yoba ariwe yatanze amakuru hari umuntu aciye baza ati none izi nyeshamba za M23 zigiye kugaba ibitero zirateguza abayobozi tuzoca habizogenda kubizogenda uko ni bya bindi bavuga ko urupfu n'imfane bijana sino bamaramaye babuze ingene babisobanura baca bafata uyu mushefu w'aka gace baramutwara bamwagiriza yuko iyo bariwe yatanze amakuru so umushefu batwaye n'uwa village bita Gisuma niwe bafashe kabisa bamwagiza yuko ariwe yoba yahaye amakuru abawazarendo so bona journaliste insanu kanda bite insanu uheza nimba atabintu turi buganireko biraboneka yuko izinyeshamba za M23 zatakaje inguvu cyane gero twama tubivuga bwana musesa ahantu tanga uburore butandukanye tugarutse gato muri Sud Kivu za Ruvunge
za Ruvunga muri aha hafi niho nkunze kuba nganira n'abawazendo baho cyane n'abene igihugu za Katogota yes no kuvuga izi nyashamba za M23 nyinshi ziriko ziradeserta kandi ku bwinshi rero ikintu kiriko novuga kibabaje cyane gusumba aba bakongomani babyisutsemwo babuze ingene babyifatamwe barasavye abawazendo yuko boba babarira bagasubira mu miryango yabo abawazendo barabankiye babwiye bati iyo ishobora kuba ari strategie mwapanze mwebwe aba M23 kugira ngo muze mutugote hama muturase ni mugume iyo muri hama turasane ne mwadutsinda ntaco mudutware natwe nitwabatsinda muzofukama tubayobore ingwane rero komeye niyi ntibari buje mu Rwanda Kagame arabamesa ntibari bugume muri Kongo ni yare kuko bavuze ngo batashi wabo abawazindi barabamesa kuguma muri M23 ni kwa kundi nyene so urabona yuko bona journaliste gufata ingingo ari kintu umuntu agomba kwitondera gufata ingingo na cyane yo kuja mu mihari yitwaje ibigwanisho ni kintu gihambaye umuntu agomba kwitondera ntagomba kujanamwe amaranga mutima kuko nk'ubu aba barajahese M23 bamaze kubona yuko ibyayo byatekurutse ntibari buvuge bati turatashe muhira nibatwakira tuvuge ko bazoca bapfa bangana nka Kayini tubivuge gute ba Kayini kabisa ariko bwana musisanguzi ntutujane fasi mbere ko turangiza ikiganiro cacu waratwemereye kenshi uro nyinshi utubwira yuko uzokwa mutubwira situation na cyane mu gisagara ca Uvira uko zifashe buri munsi turashaka kumenya kugira ino saha tuvugana mu gisagara ca Uvira imeze gute havugwa make bwana journaliste igisagara ca Uvira kiratekanye nta minota irenga 30 iheze nariko mvugana n'umuntu ari muri Uvira wabyumvise noneho nako turaganira n'umuntu ari muri Uvira tubwira ngene byifashe ngene yiriwe anadusaba ahubwo ko twojayo timuzoze ndabatembereze mufate ama video mwereke abo bantu baguma babisha ngo Uvira iri mu minwe nyeshamba cyangwa ngo Uvira iragoswe nta Uvira igoswe Uvira irimwo ingabo za FDNB abawazarendo n'aba FRDC abatwigwa niho baba barimwo baba bihishije ngana wondazi umwanya n'umwanya bazabavumbura bamese barakobora aba M23 niko kuko bo burazi ko bamaze no guhasha batari bake so rero Uvira nta kidasanzwe gihari umutekano ni normal abari babidusavye muravyumva ingene muri Uvira ibintu vyifashe nta kidasanzwe kuko kibaye kihari tutitaye ku masaho yo bageze hose ndazi ko twebashikiriza atakibazo nakimereye mu nkundire shimire cyane umusangozi wacu we yadutoreje zino nkuru akabazi tugejejeho atakibazo nakimwe bwana musangozi reka ndagushimire cyane urakoze cyane bwana journaliste reka nanjye ndagushimire mbere nshimire n'abadukurikiranye aho bari hose nizere yuko kumbure turashobora kongera ariko ntitutongera ejo mu gatondo tuzoba turi kumwe mu bindi biganiro kabisa nkuko bisanzwe reka ndangize ndabifuriza twese ejo tuzindukane niyonka tuje gutora nitwiyaka uburenganzira bwacu nkuko natanguye ndabivuga reka renda bifurize kugira umugoroba mwiza nizere yuko mukomeza kumererwa neza mu banyu ndetse no mu byanyu nkuko abivuze turongera dusubire n'ivyuma bitatugirira nayo cyangwa biduhemukire no mu yandi makuru nubwo atari kirenga turaza kubana nitwaramuka tubonye ibidasanzwe ku mirongo y'urugamba merci beaucoup